twebwe rero tuzoshira n'ubwiza dutandukanye ibibanza vya politike n'ivy'ubuhinga kugira n'imiburiburi tuduze urugero rw'abashomeri, tumanura urugero rw'abashomeri. Umwaka wa mbere bizotugora mugabo turizeye yuko umwaka wa kabiri tuzoba tumaze kugira urugero rwiza. Utowe ni ibihe biharuro ntumbero objectif chiffre muzoshira imbere kugira ngo ikibazo c'ubushomeri mu gwaruka gwiraye mu gwaruka ubushomeri kugira ngo buzogabanuke mu batezurire bashobore gutera imbere? Bon, nkuko mubivuze twebwe ubwa mbere ihangiro dufise mu vyerekeye ugwaruka n'abakenyezi nuko ubwa mbere twebwe tubashira mu bibanza byo gufata ingingo kugira ngo bifatire ingingo bonyene. No kuvuga twaremeye yuko hamwe abarundi boduhunda amajwi nuko abakenyezi bungana n'abashingantahe muri leta. Biyo kuvuga 30% twe twifuza ko 50 kuri 50. Icyo ni cyambere kugira ngo ibizoba byose bizobe bagishijwe inama hanyuma bifatwe ingingo zifatwe barimo. Ikindi twabifuza nuko n'ugwaruka muri yo leta twoshiramo ugwaruka kugira ngo nabo nyene babone ko ivy'intwaro batsa kuvyijukira kuko no munsi turavye ugwaruka guno munsi kenshi ntiruja mu vya politike. Ugasanga abaje mu vya politike n'abantu bakuze, ugasanga ugwaruka ukeneye ibintu biza ubwo nyene binyaruka. Twogira gute kugira ngo twigishe ugwaruka kugira ukunde politike kuko umaze gukunda politike niho nibindi byose rushaka gufata ingingo nkizo. No kubira nko Rwagasore mu gushinga umugambwe yarinze apfa afise akirugwaruka yarafise imyaka 29 agashinga umugambwe yewe karonke nayo kwikukira kuko no munsi umwana afise imyaka 30 umujana afise imyaka 30 umenga si hari nico gito tukifuza yuko ugwaruka uronazya nyigisho zo gukundisha igihugu mukuru igihugu agira akaba yabaye imboneza azobananya vyigisha byo byiza kugira ngo ugwaruka rukure rukunda igihugu rushaka nashko kurenga kuja muri ivyo gihugu. Nkaje kugira mshike ngaha cye nakuze mugwaruka nkunda ivy'igihugu nkunda ivy'umugambwe ndakurikira mugabo si benshi abantu bavuga mu gisagara ca Bujumbura agira politike ninde ntibakeye usanga ari muri ambiance umupira boîte canke iki mugabo igihe twabashira iyo politike yo kugira ngo bakunde ivyo ukunda. Ikindi twavuga ibiharuro uno munsi ubuzi buragoye kandi leta kubera uburyo cyane kubera yama prive budgetaire atayiriho byaragoye kugira ngo turukrite abantu twangaje abantu. Twebwe rero hamwe abarundi bo twizera nuko twokugurura imbibe hanyuma tugasubiza imigenderanire n'amashirahamwe mpuzamakungu ajya horafasha nk'abandi kugira ngo tuze turarokrita ku mwaka kuko uno munsi kugira ngo barokita abarimu gusa ugasanga rokite abaganga gusa naho nyene ugasanga gutandukanya ibibanza vya politike n'ibibanza vy'ubuhinga biragoranye. Twebwe rero tuzoshira n'ubwiza dutandukanye ibibanza vya politike n'ivy'ubuhinga kugira n'imiburiburi tuduze urugero rw'abashomeri tumanura urugero rw'abashomeri. Umwaka wa mbere bizotugora mugabo turizeye yuko umwaka wa kabiri tuzoba tumaze kugira urugero rwiza. Yego kuri ako kabazo nyene tugiye mu biharuro hari ibiharuro bimwe bivuga ati ubushomeri bushobora kuba bushitse nko ku 60% mu gwaruka. Igiharuro uvuga jewe nk'umushyiringo ca mbere ubushomeri buzova bushike ngaho. Bo je nifuza yuko ubushomeri hajya naho nyene biravana kuko mu Burundi umuntu adandaza yita umushomeri, umuntu ari kuri bata adandaza amatelefone yita umushomeri. Nibaza yuko tworaba urugero uko tugejewe. Nifuza yuko mu myaka 2 ya mbere yuko ubushomeri bwavuye kuri 60% bushitse kuri 40%.